iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane mu gihe ubutegetsi buriko burahimbaza indwi yahariwe umugwanyi. Iki ni igikorwa ciza kandi gitera intege urwaruka rukama rwiyumvamwo kurwanira igihugu. Henshi mu gihugu ni benshi banka akarenganyo. Ibirori bihimbaza iyi ndwi vyama bibera ku Mpanda. Hari icibutso canditseho amajambo akomeye cyane uti ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Hari uwo twaganiriye rimwe avuga ingene General Major Jeremy Ntiranyibagira yarokotse umunsi ibara rigwa muri CNDD FDD mu mwaka w'1997. Ivyo yatangaje ivyo tukaza kubigaruka ko akaba ari intahe ikomeye cyane mwese mutegerezwa kumviriza. Imirwi yose yarwanye irafise ico yamaze, irafise kandi n'amakosa yakoze. Nta ruhande na rumwe rwari rugizwe n'aberanda, ariko bose bari abana b'u Burundi batanze ubuzima bwabo kubwo rukundo bari bumva bafitiye u Burundi. Ubwo butwari bwa bose rero akaba ari bwo bukwiriye guhimbazwa mu ndwi nk'iyi hatagiyemwo ivyo kwikunda no kwihayagiza. Ntabwo kwibuka kandi umurwanyi ngo yibagire Gahutu Remy canke Gatorwa asa nabo basangiye urugamba, Leonard Nyangoma nabo basangiye urugamba, Petero Nkurunziza canke Hussein Rajabu nabo basangiye urugamba, Filimine Sinzoyiheba canke Cyril Ndayirukiye n'abandi basirikare basangiye urugamba. Amasezerano ya Arusha yabahuje mu nzego zimwe kubw'iteka ry'u Burundi. Ntabwo bamwe bakwiriye kwama bishira hejuru ngo y'abandi bakanasubira kugarukana imvugo zo kwitana abansi kandi barasinye amasezerano y'amahoro. Nkuko narimbi babwiye rero hari intahe ikomeye cyane ya General Major Jeremy Ntiranyibagira ingene yarokotse umunsi ibara rigwa muri CNDD mu mwaka w'1997, aho yagize ati ico gihe barafashe intwazangabo za Murantunge barafashe intwazangabo za FDD zitava i Bururi baraziboha bazijana mu ijoro. Ntizashobora kubona abazijanye, barazitondeka baza barica umwe. Bavuga ko itegeko ryoba ryavuye kuwa twara CNDD FDD ico gihe yatinya ko intwazangabo zitava i Bururi zibaye nyinshi cyane zizohava zimugumukana zikamukura. Bageze kuri Jeremy Ntiranyibagira izuba ryaciye rirasa bwari bukeye, ngo kubera babica batashaka kuboneka baciye bahagarika mamuta ngaho uko akaba ariko yakize. Jeremy Ntiranyibagira bavuga ko yari intwazangabo irinda cyane kandi y'incabwenge ariko iterekwa akarenganyo. CNDD FDD igeze ku butegetsi uyu yarahawe amabanga akomeye mu gisirikare, mbere arahabwa amapete yo hejuru. Mu mwaka w'2015 Ntiranyibagira yari mu ntwazangabo zike cyane zari zigeze ku ipete rya General Major, ariko Perezida Nkurunziza ngo yaratinye cyane iyo ntwazangabo idatamikwa ijambo, ariyo mpamvu yashima kwishira kure y'ubutegetsi akayirungika mu bikorwa mpuzamakungu. Nkuko mu mwaka w'1993 Jeremy Ntiranyibagira atihanganiye igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye niho nyangwa ry'ibwirizwa shingiro, niko no mwaka w'2015 atihanganiye ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro ryakozwe na Petero Nkurunziza mu kwihagira ikiringo ca gatatu atari kuriwe. General Major Ntiranyibagira yahevye akazi keza yari afise mu muryango umwe bwa Afrika. Yataye ivyubahiro vya General Major asubira ku rugamba, nkuko akiri muto yataye amashure ya kaminuza aja ku rugamba. Mu mwaka w'2017 General Major Jeremy Ntiranyibagira na Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana batanguje umuhari FPB wari ugamije kurwanya agahotoro k'intwaro ya Nkurunziza. Nta mahirwe bagize kuko muri gitugutu umwaka w'2017 banyurujwe n'iperereza ry'u Burundi ribakuye muri Tanzania, baraborezwa igufa baricwa nabi mu iperereza i Muyinga baricwa. Kuva kera rero mu Burundi hamye habaho imirwi y'abanka akarenganyo. Iyo intwaro ihari ifashe intumbero yo gushinyiza umurwi kanaka w'abarundi.
hari ababikoze mu nzira y'amahoro n'abandi bahisemwo inzira y'umuheto. Umuntu afatiye ku gihe ca vuba mu myaka za 80 niho Remy Gahutu amaze gushinga umuhari Paripehutu yashiraho ishami rya gisirikari FNL. Inyuma hakurikiye Joseph Kalumba yashinze umuhari wa gisirikare witwa Florina. Paripehutu niyo yamenyekanye cyane kugeza naho mukuru wayo agandagurwa ngo yoba yarahawe isumu mu mwaka w'1990. Urupfu rwa Remy Gahutu ntirwahagaritse urugamba rwa FNL ahubwo rwatumye hanabaho ibitero bikomeye nk'ico mwaka w'1991 benshi bibuka. Abahavuye bafata ibigwanisho bose mu nyuma bafashe ibigwanisho bose mu nyuma barafise ico bakuye kuri Gahutu Remy. Benshi mu batanga urugamba rwa FDD n'ubundi baraciye muri FNL. Aba FDP nibo bakurikiye inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, barahava bahinduka ishami rya gisirikare rya CNDD ryashinzwe na Leonard Nyangoma mu mwaka w'1994 baca bitwa aba FDD. Uko imyaka y'urugamba yaba myinshi niko CNDD yagiye iricamwo imirwi yankana, maze ivyara CNDD ya Nyangoma, kaze FDD ya Jean Bosco Ndayikengurukiye na CNDD FDD ya Pierre Nkurunziza ndetse na Hussein Rajab. Abo bose buri umwe wese yaragumanye ishami ryiwe ry'abarwanyi. Muri Paripehutu naho nyene baragize amashami menshi kandi nayo yavuga ko hafise igisirikare. Iyo mirwi yose yaratanze abarwanyi bahavuye binjira mu gisirikare n'igipolisi c'u Burundi. None abasendede FDD ngo barusha ubutwari Gahutu Remy n'abamukurikiye Leonard Nyangoma yabatanguje ndetse n'abamukurikiye. Iyo umuntu avuze abarwana igihugu ntashobora kwibagira abari abari abasirikare b'igihugu, nabo nyene baritanze bidasanzwe, barapfuyemwo abatari bake. Aba bose bapfuye bazira urukundo bari bafitiye igihugu cabo naho batabona kumwe n'abasendede FDD ko igihugu cotunganywa. Igisirikare c'u Burundi FAB, Force Armée du Burundi, nico conyene mu karere turimwo gitaneshejwe ngo comoke. Mu Buganda igisirikare ca Idi Amin Dada caraneshejwe n'abarobere mu mwaka w'1979. Ica Tito Okello caraneshejwe n'abarobere ba Yoweri Museveni mu mwaka w'1985. Mu Rwanda igisirikare ca Juvenal Habyarimana caratsinzwe n'abaroberi ba FPR kiromoka mu mwaka w'1994. Nako kandi muri Zaire igisirikare ca Mobutu caraneshejwe n'abaroberi ba Laurent Désiré Kabila mu mwaka w'1997. Muri Congo Brazzaville igisirikare ca Pascal Lissouba caraneshejwe n'abaroberi ba Denis Sassou Nguesso mu mwaka w'1998. No muri Centrafrica naho vyabaye gutyo. Mu Burundi niho honyene hata bintu nk'ivyo vyabaye kubwo butwari bw'aba ex-FAB, maze intambara zirangizwa n'ibiganiro. Reverano Ndikurewe ahora yemanga ko abasendede FDD batigeze bagaba n'umutumba umwe gusa w'u Burundi. Iyo duhimbaza intwari zitangiye igihugu ntidukwiriye kwibagira ko igihe cyose basohoye urusoro bariko bica mwene wabo w'umurundi. Dukwiriye kandi kwibagira ayandi mabi menshi cyane intambara zakweze mu Burundi. Niko harabayemwo ubutwari bukomeye ariko harabayemwo n'amabi atagira izina. Ababaye intwari baranakoze amahana atagira izina, kwica abarundi bene wabo, kwica abasangira urugamba, guhohotera kiremwa muntu, gusambura igihugu n'ibindi vyinshi. Ko tuzi amabi y'intambara, ikibazo dukwiriye kwama twibaza ku munsi nk'uyu ni ingene twokwirinda ibintu bituma abana b'u Burundi basubira kwiyumvira gufata umuheto. Muri kahise intambara zatewe n'ibintu bine, harimwo ikomirwa ry'abahutu, ihungabanywa rikomeye ry'agateka ka muntu, akarwi gatoya k'abarundi bigaruriye ubutunzi bw'igihugu kabanje kwiyambika ubwoko kanaka, kubura ijambo n'umwidegemvyo mu gihugu. Nta na rimwe intwaro yubakiye ku bintu nk'ivyo izotanga amahoro.
Kuva CNDD FDD ifashe ubutegetsi haramaze kuvuga imihari myinshi cyane. Intambara zimaze guhitana abana b'u Burundi batari bake uko intwaro za kera zigenza mu gihe imihari yaba itarakomera, niko ngo n'intwaro ya CNDD FDD yigenza uyu munsi. Intwaro zose zamye zerekana ko ababateye ari inkozi z'ikibi, imirwi y'iterabwoba, imirwi y'abasuma ataco izoshikako. Mu nyuma igihugu carateba kikaba nabi, abategetsi bakiyumvira umuti ari uko ibara rimaze kugwa. Nta ntwaro n'imwe izoshimirwa kubera yashoboye kwica abarundi bose, vyashitse bakavyura umutwe bemereza gahotoro n'agacinyizo. Intwaro nziza ni iyo izoshira hamwe abarundi bose, ikabaha umwidegemvyo bose, ikabinjiza mu iterambere atagucagura. Intwaro yose yigamba kwica abarundi banje gukubita abansi ibanga ari intwaro mbi, haba muri kahise haba no kuri ubu. Nivyo ntihica ubwoko, hica ubutegetsi bubi. Twamye twibuka ko ubutegetsi bwose butandukanye abarundi buba ari ubutegetsi bubi. Ubutegetsi nk'ubwo budukwegera amahano, burica kandi buvyara kwicana hagati y'abarundi. Kuri iyi foto mubona muri iyi video, uyu murongo hejuru uriho Remy Gahutu, Lieutenant General Agathon Rwasa, Colonel Filimini Sinzoyiheba, Hussein Rajabu na Pierre Nkurunziza. Umurongo wa kabiri ukaba uriho General Major Godefroid Niyombare, General Major Jeremy Ntiranyibagira, Colonel Edouard Nshimirimana ndetse na General Major Cyrille Ndayirukiye. Umurongo wa gatatu akaba ariho Honorable Leonard Nyangoma, Liberate Nijimbere, Capitaine Libere Nzeyimana na Major Jean Petit Nduwimana. Umurongo wo munsi akaba ariho Deo Niyongabo batazira Kome, Honorable Oscar Ndayiziga, Colonel Edouard Nshimirimana na Colonel Abdul Rugwe, Pascal Ninganza batazira Kaburimbo. Kuri ubu rero igisirikare c'u Burundi kikaba kigizwe n'abasirikare be n'abagwanyi bavuye mu mirwi itandukanye, harimwo FAB, CNDD FDD, FNL, CNDD Nyangoma, Florina Kaze, FDD Baripe, Agakiza n'abandi. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzayo kandi aho bari hose kugira ngo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa, bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, zembeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.